ikaze kuri mwebwe mwese rero dutangure aya makuru. Ku munsi w'ejo nibwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe rutema ikirere imushikana nga mu gisagara ca Dubai. Amakuru yemeza neza yuko yagiye arembye cyane nyuma yuko yaraherutse kuva n'ubundi mu bikorwa byo kugurura ikibuga cyitiriwe Intwari, ariko amagara yiwe atameze neza bikaza kuba ngombwa nyine ko ajya kuvurizwa nga muri iki gisagara ca Dubai. So bwa mbere kandi abategetsi b'abarundi bajya kuvurizwa mu makungu ya kure kumvo z'uburwayi biremere cyane. Nubwo hatigeze hatangazwa ibigendanye n'uburwayi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, byemezwa neza yuko arimo guhema nabi ku buryo kugeza amagingo yangaya abegereye uyu mukuru w'igihugu nyine banabujijwe, abajyanye nawe banabujijwe kuba bagira aho kuba bakwegera icyumba yo bagwariyemo. Amafoto yamaze kugenda arashigwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana Perezida Evariste Ndayishimiye ageze muri kiriya gice, ariko kandi akaba yararimo nyine yakirwa n'abandi bategetsi ba Dubai nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda aratugeraho aravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kumererwa nabi cyane ku buryo n'inama yagombaga kwitaba nyine byarangiye atayitabye nk'uko amakuru y'amara tugera bivuga. Ibi kandi bikomeje kuba ibibazo biremereye cyane mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko yasize igihugu kiri mu kangaratete, aho harimo ukutumvikana cyane ndetse n'icyuka kibi cyane mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko amakuru y'ama aratugera bivuga. Ibi kandi birabangamiye cyane ibikorwa bimwe na bimwe by'igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru atugera bivuga, ku buryo bamwe bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko umwanya n'umwanya n'ubundi hashobora kuzogaragara itembagazwa ry'ubutegetsi nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga. Bamwe bakomeje kugenda ari bihanganye muri CNDD-FDD bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko umwanya n'umwanya bashaka kuzotembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma yuko bakomeza kumwagiriza ibintu bimwe na bimwe biremere cyane. Benshi baragiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bamwe akaba bakomeza kugenda mwagiriza kuba atacyo ariko arafasha u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cange nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni mu gihe byamaze kwemezwa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko yaraye ashitse i Dubai nyuma yo gufata rutamikirere nyine yerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho bavuga yuko yitabiriye inama y'isi igiye kwiga ku bigendanye n'uburongozi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye yaraye ashitse muri icyo gisagara ca Dubai, ariko kumva z'uko amagara yiwe atari yifashe neza yaciye anyarukanwa mu bitaro kugira ngo abashe kuba nyine yo kwitabwaho cyane. Ku kibuga cy'indege cya Ali Makatuni, umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherekejwe n'umutambukanyi wiwe akaba yarakiriwe n'umushikiranganje w'ubutungane w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri iyo nama yagombaga gutangura uyu munsi nyine ikazosozwa n'ubundi kwigenekerezo rya 5 Ruhuhuma 2026. Umukuru w'igihugu kandi akaba yarekejwe kandi n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana, hamwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo rero ikigega cya leta Alain Ndikumana. Ndabibutse ko kandi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitezwe kuzoshikira amabanga yo kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akwigenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2026. Evariste Ndayishimiye akaba azasubirira kandi umukuru w'igihugu cya Angola nk'uko byoma bigaragara. Evariste Ndayishimiye kandi akaba azorongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka umwe nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko rero bamwe mu bagendanye nawe aribo bitabye iyi nama nk'uko amakuru tugera bivuga, ndetse bakaba babujijwe kuba bogira ibyo batangaza ku bigendanye n'ibikomeje gushikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ubu bugwayi bw'iyo kandi bukomeje kugarukaho cyane n'imenyesha makuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bisanzwe birakorera nga mu Burundi, ibindi bikaba bisanzwe birakorera mu makungu ya kure, ariko bigakurikiranira hafi ibikomeza kubera nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ibi birakomeje kumushikira kandi mu gihe umwaka uza w'2027 hagomba kuzotangura cyane cyane n'ubundi ibikorwa by'amatora nk'uko amakuru tugera bivuga. Amatora nayo kandi akomeje kugaragaramo igihushane kiremere cyane nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibi kandi bikaba bikomeje guterwa n'injyane zikomeje kugaragara mu mugambwe uri ku butegetsi muri CNDD-FDD.
Hanyuma imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwita abantu ibijuju irakomeje kugenda iratsegura utwatsi n'abatari bakeya, bamwe bakavuga yuko ari imvugo zidakwiriye gukoreshwa n'umukuru w'igihugu canga se abandi bategetsi baremereye cyane. Iyi mvugo yo gutesha agaciro amashure irateye isoni kandi ntaho izotugeza. Ni imvugo kandi yazananywe na CNDD-FDD, aho abakuru bahawe nyene no kurasa bagira isoni, bageze rero imbere y'incabwenge bagaca barondera kuzerekana ko rero nyene aribo bazirusha ubwenge. Perezida Petero Nkurunziza niwe nyene yatanguye avuga ko afise ba generali bize umwaka w'umunani. Reverend Ndikuriyo nyene yaravuze ko ibiharuro bidafata iswa. Ndayishimiye ati ibidogiteri nibyo nibyo bigugo birafise ubushoje buremereye cyane. Aya ni amagambo akomeje kugenda atuma benshi bongera gukurura urwango kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi mvuga nini kandi yubakiye ku kwegera ko batwara Uburundi bo nyine barazi neza ko inshabwenge zikenewe cyane mu gihugu. Abamwe baribaza bati none se Ndayishimiye siwe yagenye Dogiteri Alain Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akamusaba kwandika imbonakazoza y'Uburundi yo muri 2040 bukaba buteye imbere muri 2060 nkuko biboneka. Siwe nyine yarahavuye amugira umushikiranganje w'ikigega cya leta. None nimba abona ari kijuju yamugenye kubera iki? Evariste Ndayishimiye kandi siwe nyine yaragenye Dogiteri Desire Manirakiza ngo arongora umugambi paeji. Nimba ari kijuju yaramugenye kubera iki? Perezida Evariste Ndayishimiye kandi siwe yama atumako Profeseri Leonce Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi yigisha muri kaminuza za Amerika ngo aze gutangwa nyine ibyigwa ku bategetsi b'u Burundi. None atumako ikijuju. Ndayishimiye yagenye kandi Dogiteri Francis Habyarimana ngo abo umushikiranganje w'indero, none yaragenye ikijuju. Aya ni amagambo bamwe rero mubegereye mukuru w'igihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda bibaza, bakavuga yuko ibintu y'amatangaza ari ibintu biteye isoni ku rugero rudasanzwe. Ati hana bahuze baragwana muri CNDD-FDD kandi barakoresha iyi mvugo kugira ngo basigure ko ari bo nyine baja imbere kandi batize baba bumva isoni bageze imbere y'ibyo bihangange mu mashuri ariko bitagira ingufu, bagaca nyine bahitamwo kubatesha agaciro. Iyi mvuga abajenerali ba CNDD-FDD bahoze bayikoresha cyane mu gutyoza Dr. Gervais Rupyigiri akiri cyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Dr. Pierre ntabyo hanyuma agitwara inama nshingamateka, naho izo ncabwenge nyine zari abanywanyi bakomeye cyane ba CNDD-FDD. Abajenerali bashobora gutahura impanuro nyine n'ubwitonzi byava muri izo ncabwenge, niho nyine hava n'ubundi niho hava gushira imbere kubasuzugura. Kuba rero umuntu yitwa Dogiteri ntibisigura ko nyine aca apyatura iterambere. Dogiteri arafise igisata yize ciza ubumenyi burafise uko rero bukoreshwa mu gihugu agitunganyije neza. Dogiteri muri history ati ntumutuma gupyatura ihinguriro ryo guhingura amavoka. Dogiteri muri physique cyangwa se muri theology nuca rero mutuma umugambi wo gucukura ubutare, ahubwo umenya gukoresha neza ubumenyi bwiwe bugafasha mu gutunganya neza igihugu cyangwa se mu bindi yabafisemo ubuhinga. Iyo igihugu rero gitwarwa n'abatize haba ingorane iyongera nyine kubakoresha neza abo badogiteri. Iyo ncabwenge zitanze kandi ivyumviro mu ntwaro y'abatize, abatwara bumva basuzuguwe cyane ko rero bariko barabapinga, niho rero ibintu bipfira. Incabwenge nyinshi cyane ntizihitamo kandi zihitamo kwinumira mbere zikanduruka zigira hanze, aho rero abize bafise akamaro cyane. Iyi mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye kandi nimbi cyane we nyine atabizi abariko kandi aritesha agaciro, kuko rero abavuze ko byamunaniye kumenya akamaro k'incabwenge ndetse no kumenya kuzikoresha zikagira akamaro.
Perezida Evariste Ndayishimiye kandi urugero kugeza incabwenge rero azambura ubuntu akazigira ibintu ngo ibidogiteri ahandi ngo ati mfise ibintu hano rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi aba ariko rero araroga abana none umwana ahejeje kumva iri jambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwifuza gute kwiga yo kwifuza gute kuba dogiteri basa baca rero barota kuja mu ikarashishi y'ibiswi by'inkona kwa Reverend Ndikuriyo uko niko rero nyine kwica igihugu ku rugero dasanzwe bamwe mu begereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi barakomeje umugambi wabo bucece nk'uko amakuru y'amara tugera bivuga kumva zo kugira ngo babashe kuba bo mubuza kongera kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu byemezwa ko bamwe mu bashigikiwe by'umwariko na Reverend Ndikuriyo bakomeje gufatanya ndetse no gufatana mu nda kugira ngo baburizemwo imigambi yiwe yose. Ibingibi kandi biragaragara mu magambo make akomeje kugenda atangazwa nka General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ndetse na Reverend Ndikuriyo n'abandi bategetsi bamwe na bamwe byemezwa ko ari bamwe mu banywanyi ndetse banashyigikiye uwahoze ari gihanganye muri CNDD-FDD General Guillaume Bunyoni ukomeje gufungirwa mu iyorero rikuru rya Gitega ariko bakaba ariko hategurwa ibikorwa bishobora kuzotuma ava muri iyo kasha cange muri icyo kibanza nyine nkuko yarahoze ari gihanganye. Bashimire mwese abama baradukurikira nkomeze kwifuriza komeza kugira ibihe byiza cyane.